abonye umuntu akora ikibi ntiyige namuhanura ntiyihanure ntiyigere yisuzuma abone ikibi yakoze uzumire ko ari midayimoni mwicarire umuhindure ugerageze umuntu kumusengera umusengere kuko umuntu atihanura ari umuntu w'umutima w'ubwenge idayimoni baramwigaruriye nico gituma dufata umwanya ukwiye wo kwigishanya kugira ngo duhinduke rero nta handi hari inyigisho atari ingene Imana imenyesha ab'isi ingene bakwiye kugenza ivyayo yabivuze umukozi w'Imana nta muntu numwe ngaha atari umurongozi Imana ikikurema yakuremanye ububwiriza genda ugabe ibiri ngaha ku isi byose ubigabe nta muntu numwe rero yavutse atari umubwirizwa ako kantu ko mubwiriza urakavukana urakagendana kuko umwe wese ategeza gutegeka ahari ubwa mbere rero bategeza kubaza gutegeka wewe nta muntu agoye gutegeka nka wewe shaka mwiyumvire musubiza amaso inyuma nta muntu agoye gutegeka nka wewe mu minsi yeze mwabonye ndiko ndabigisha yuko umuntu harimo abantu babiri harimo umuntu muzima n'umuntu azi ikibi n'iciza uwo muntu azi ikibi n'iciza rero ingorane kugira ategeke uwo muntu muzima ni kibazo uwo muntu rero azi ikibi n'iciza ingorane afise aritegekwa na wa muntu w'umubiri uyu muntu muzima aramutegeka nico gituma Imana idutegeka aho tutakwiye gutwagwa n'umubiri n'ivyo umubiri ushaka kuko umubiri ivyo ushaka uraguhatira ko gushika uja gukora ikibi none rero tumenye ko turi ku rugendo we banze umenye gutegeka wowe nyene ni washobora kugira maîtrise wewe ukishobora ugashobora kwitegeka ibindi byose bizokoroha turavuga tuti umwe wese nagira imbona kazoza yiwe imbona kazoza ni ikintu ca mbere gituma igihugu gitera imbere umuryango utera imbere mu ijambo ry'Imana yo nagadabwire hari y'uburorero bwishi bwiza aho umuntu ubona ingene ubuntu bwawe ari bwo butuma uja imbere y'abandi uravye irya mitego Yozefu yaciyemo Yozefu niwe muntu wa mbere yaciye mu mitego je tuvugesha ukuri wewe iyo aba wewe gusumira bene wanyu bagutaye mu nyenga icambere waherako je muranzi ubwo muribuka gabasha muribuka ingene mwari mwanyishe none muje guseka gaha muje gusaba injya gaha je ntwara kwanza baza musubira inyuma nico naherako Yozefu mugabo indongozi nisubira ntuyihora indongozi ntiyihora twahora mu Burundi wasanga bafise n'ubwoko ubimenye kugira indongozi y'ukuri umenya ibizoba mu myaka iza tegereza ko bimenya ni itegeko aha rero ucuta bavuga ngo none je ndi Imana ale consulter Dieu genda ukonsulter Imana izokwereka ibizoba hariyo impanuro nyinshi zikwereka ibishobora gutuma twese igihugu gihezagirwa tugaca tugenda twese tumeze neza tuzohezagirwa turabizi mugabo Imana ntigera itanga ku buntu utagize inguvu ngo ukore nta Mana yigera itanga ku buntu utegerezwa gukora nico ituma nsaba umurundi wese agira imbona kazoza y'umuryango wiwe agira umwe wese abona ati umuryango wanje nshaka ari umuryango wifashe umuryango wifashe umeze gute uca utangura kubirondera uca wiha ikirangaminsi uti mu myaka 5 cenzo nashitse mu myaka iyi nzoba nashitse warashitse naho uca urondera ingene utari yindi ntambwe kugira uteze imbere abandi